Mu bisanzwe tureko turavuga umuntu arafise ivyo ashaka, Imana irafise ivyo ishaka ku mwana w'umuntu, kandi ivyo Imana ibona yoyo ibona ko ari vyiza ku mwana w'umuntu nivyikora. Umwana ntashobora kugusaba wowe nyene uri umuvyeyi, umwana ntiyo gusaba imbugita uyimuhe kandi uzi kwiza kumukeba, niyo gusaba ugwemba rubona ngo umurekerane ugwembe ruraza kumukata kandi araza kukomereka ava amaraso. Rero Imana ntishobora kuguha ikintu umwanya utari wacu. Burya ibintu byose tubamo ngaha mw'isi ni ikintu bita systeme, kandi umuntu wese asizeho systeme yose bifise icigamije icigomba gushikako. Rero kubaho muri iyo systeme irashobora guhitana umuntu kandi atazi kurikira muhitana, kuko iyo systeme hari icigamije. Twebwe kubizera nuko ukwezi kwa kabiri ariko ko kwezi k'urukundo, amezi yose n'amezi y'urukundo. Hanyuma lo 14 uwayisize harazi impamvu yayisizeho, uwayisize harazi icagamije, kandi nibaza ko warashobora kwebera avuga ati ndafise yahisite kuco nashatse gushikako. Rero nibaza ko twe kubizera itariki y'urukundo si lo 14. Oya mu bisanzwe urukundo ntigwatangujwe na Saint Valentin, imbere y'uko abaho urukundo rwamyeho, kandi urukundo ni Yesu. Imana n'urukundo cyane. Rero urukundo rwatanguranye n'Imana ntigwatanguranye na Saint Valentin. Abantu baravyitiranya, ntituzi impamvu uyu namba ari we Saint Valentin yavyitiriye umunsi w'urukundo. We don't know. Ntituzi reason behind. Reka ndaguciremo gato ndakubwira ikintu kimwe. Busanzwe impact y'umugabo n'umugore ya mbere no kuba warizigamye. Hanyuma ikimanzi cyambere kibaho hagati y'umugore n'amaraso. Niba amaraso adasesetse hari ahandi wamaze kuyasesa kabisa. Hariho ababikora kubera ko bafise uburorero bw'abantu babitangiye imbere, babonye babikora kandi ari abakozi b'Imana. Ugasanga n'umwana yabibonye kuri se, umwana yabibonye kuri pastori, umwana yabibonye ku mukuru wa korali, ugasanga n'abapastori nyene mu bakobwa rongoye. Rero bigaca bituma uwo mwana yiyumvira ati petetre ni ku rukundo rumeze. Biri easy n'ibintu bisanzwe. Ugasanga n'abana bari inosa ntibazi nuko ari bibi bariko barakora. Ego arazi ko ndabikora ninyegeje mugabo ngira si bibi. Yes, bakunzi ba Shine TV, reka ndabaye ikaze nangenda bashimire mwe mwese mukomeje kudukurikira. Wabera no mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, wabure muri diaspora, ndakubwira ngo big up son and don't give up. Yes, igihe cyose ntango gukora ikiganiro nkunda kukubwira ntucike intege. Gucika intege ni intambwe imwe isubiza inyuma. Gucika intege ni intambwe imwe isubiza umuntu ahantu atifuza kuba misi yose. Ugasanga uravye ibintu warabitanguye kandi byari byiza ko ukora hama ugasenga Imana maze igahezagira, ugasanga ibintu bigenze neza. Ukaba ari rya mbere uguriye channel yacu ukabutaragira subscribe, kwanze kandi ndagusaba ugure subscribe. Ikiganiro cagufashije kico cyo gitegeza kugufasha, c'est sûr. Upartage abagenzi bawe kugira ngo nabo bafashwe, urayikinge, ugire commentaire kugira ngo utubwire ico wize mu kiganiro. Mwamuzi imisi yose muri kumwe na minyone wanyu, nkabandi ngaha ndi kumwe n'abayimvite banje barashavuye, je sais pas pourquoi. N'abantu atari rya mbere imbere yanje ariko ni rya mbere kuri chaîne yacu. Twaraganiriye mwarabakunze kandi ndavuga ati kamema abantu bavuze ibintu bizima, nta bantu bakunda abantu batavuze ibintu bizima. Ndabibona muri commentaire kandi hari n'igihe naho bakomante commentaire negative mugabo ukumva ko yumvise ukuri, niba abantu gusa baba negative. Karibu cyane. Murakoze cyane, turanezerewe cyane kandi kuba mwatwiyumviriye ko n'umugisha. Gusa abantu batari ariko gashara akantu bakoze karambabaje. Bava ngo ladies first. Nangorane burya je n'uyu turi umwe. Sorry sir. Jewe ni masezerano nk'abandi umwungere, nk'abandi umuririmbyi, nk'abandi umupapa w'abana babiri, afise umwamikazi umwe nkunda cyane gose cyane, nkaba nikorera
nyene urabyumva nisumamo yego wikorera ukora ibyawe ukora iby'Imana byose ni iby'Imana byose ni iby'Imana ndi umukozi w'Imana kuko tutariho ngo twigenge ubundi tugengwa n'Imana shano no musi ndi muri mwe ndabahitana amen haleluya urakaze cyane karibu cyane Mauja merci meze neza cyane arisi kaje muri tabeze ça va entre tajene ndabakumbuye vraiment ngenda nizi iminsi zose turi kumwe ngenda fashe ingingo harige abantu baririmba ngomba gasimbuze mwongere gukunda je mva nganibwiye ndakeneye umukunzi ugase ndi kuri marche umva murenspira abantu vraiment nk'abantu bataraba sitati zawe zo baragowe wayimutara sitati za masezera baragowe vraiment ngo babone ngene akararo ko gukunda bavyige amakuru y'iminsi ni meza twarukana kandi ku mwaka uheze yo umwaka mwiza batwese je kibazo nkunda kubaza abantu igihe cyose dutanguye ndakunda kuvuga ati umwaka uheze wari umeze gute kuko dusengera nk'ubu jewe aja muri veyi nk'ibintu navuze hariho byinshi maze gushika ko hari ibyo ntarashikako mugabo hari igihe umwaka uhera bya bindi warota bya bindi wasengera bya bindi wabwira Imana ko uzobikora ugasanga ntabikoze wowe 2024 wari umwaka umeze gute kuri wewe wari umwaka mwiza ego hama jewe sishira amaso ku bitakoretse sishira amaso ku bitakoretse canke ivyo nari nshaka bitabaye kuko ikintu cyose kiba giciye mu bugombe bw'Imana ikintu cyose kugira ngo kize mu buzima bwawe nuko Imana iba yagishatse ko kiba kitaje ntikirashikirwa icaje carashikiriwe rero byose hamwe bikoranizwa hamwe kutugirira neza masezerano wowe 2024 wari umeze gute kuri wewe 2024 yabaye umwaka mwiza cyane cyane gose kandi na 2025 zoba nziza cyane mu izina rya Yesu akenshi hari kanavuze numva karimwe ikibazo hari igihe umuntu atagera ku bintu ugasanga afise aracitse intege avuga ati bya bintu ko bitakunze maybe n'umwaka birashobora kudakunda mbega nta muntu aba yarakeneye ikintu 2024 bakabona ko gikeneye cyane ntigikunde baba murameje ko 2025 ishobora gukunda je kimwe nizera nuko hariho ubugombe bw'umuntu ariko hariho n'ubugombe bw'Imana kandi ubugombe bw'Imana bwamara bwiza cyane ku buzima bw'umuntu rero kubizera twizera ko abarongorwa na mwe mu w'Imana nibo bana b'Imana hanyuma iyo mwe muhera ariko araturongora ahaducisha ni wahazi kenshi nkunda kubwira abantu ati wizere Imana ariko kandi uyizere no mu nzira zayo hariho ubwiye umuntu ashobora kuba yizeye Imana mbwa ntayizere mu nzira zayo ni byiza ko wizera Imana kandi ukizera inzira z'Imana ndashobora gutanga akarorero uravye akarorero ka Yosefu yari umwana Imana ifise ku mugambi kandi yagerageza no kubimwereka biciye mu nzozi kamwereka ko azoba umuntu akomeye mugabo yari afise igikundiro case hagati mu rugo mugabo igikundiro case nshashobora kumushikana ku Imana igomba rero hakabaho ukuntu Imana ikareka hakabaho ugwanko hagati iwe n'abakuru we kugeza aho bashaka kumwica ariko ntibamwica kuko naho bashaka kumwica ntibashobora kumwica kuko hariho ijambo riri hejuru y'ubuzima bwiwe bamuta mu kinogo babikamwe amazi mugabo mwanya kukimutamwe amazi yari yaravuyemo iyo za kubata mugambi w'Imana yari kuyasanga yacapfa mugabo ayo mazi yaravuyeyo hanyuma haza bamugurisha mujana kwa Potifari iyo nzira yo kwa Potifari yenzira yo kugira ngo yinjire mu gasho kuko mu gasho niho honyene hari urufunguzo rushobora kumwinjiza ibwami hari igihe rero Imana ishobora kubona ko urufunguzo rwonyene rushobora kukwinjiza ahantu runaka ishaka kugushikana rushobora kuba rufatanye n'ibyago runaka rushobora kuba rufatanye n'umubabaro runaka bidasobanura ko imibabaro yose dushika kwiva ku Mana canke iba yatewe n'Imana mugabo ari igihe Imana kuko nimwe mu mbizira yikorera Imana n'abademone barayikorera rero igihe cyose icago kigomba kukuza ko hari igihe Imana ishobora kureka inzira ugasanga ni inzira ibabaje atamunezero irimo mugabo muri iyo nzira ariho hanyegeje ico Imana ishaka gukora rero ibyabaye byose bishobora kuba ari binezereza bishobora kuba ari ibyo ari bibabaje mugabo kubizera twizera ko byose bifataniza hamwe kutuzanira ibyiza yego cyane turashaka kubaza madame nigeri umuntu asengera ikintu
eske nagihe ibintu abari ubugombe bw'Imana muga kigateba ugasanga kimaze igihe kirekire kitaba kandi ubugombe bw'Imana muga ugasanga ufise urgence y'ico kintu muga kigateba gushika nigero rero ubugombe bw'Imana butandukana n'ubugombe bw'umuntu. Mu bisanzwe tureko turavuga umuntu arafise ivyo ashaka, Imana irafise ivyo ishaka ku mwana w'umuntu, kandi ivyo Imana ibona yoyo ibona ko ari vyiza ku mwana w'umuntu nivyikora. Umwana ntashobora kugusaba wowe nyene uri umuvyeyi, umwana ntiyo gusaba imbugita uyimuhe kandi uzi kwiza kumukeba, ntiyo gusaba ugwembe arubona ngo umurekerane ugwembe ruraza kumukata kandi araza kukomereka ava amaraso. Rero Imana ntishobora kuguha ikintu umwanya utari wacu. Irashaka ko yagiteguye ko ikiguha mugabo nishaka kukiguha avayo umwanya yateguye, kuko irafise umwanya yagiteguriyeko ko nicaza uyo mwanya kizokugirira akamaro. Ushobora kukironka imbere y'igihe kikakonona kikakwica, ariko wowe ukibaza ngo nivyo nshaka, alors que ikakiguha uwo mwanya urononekara ukubitike kubw'urukundo Imana idukunda. Iratwima ibintu kugira ngo idukingire, kugira ngo ibishitse ku mwanya yo iza kubona ko iki kintu ninakiguha kiraza kugenda neza. Rero ugiye ku Mana kirazira gutwara urgence, genda amaguru ari hasi ubwira Imana nka kumwe Shadraka na Meshake bavuga bari mu itanura ry'umuriro, naho itobikora naho utobikora si ngombwa ngo ibikore, uragenda kubwira Imana jewe ndageneye ngo nkure muri ibi bintu cyane ndageneye ngo unyishure, mugabo naho utobikora ikiza kumbuza kuguhimbaza cyane kuvuga kuri Imana, kuko Imana ntipfakara, ntushobora kuyitera kagere, irakuraba aho ukavuga ati wewe uri umuntu ushobora gufyonda gutya ndabishatse. Rero ugiye ku Mana kirazira gutwara urgence, umenya ko ugiye ku muvyeyi wa vyose afise, uramubwira ivyo ushaka kuko yavuze ngo ivyo mushaka vyose mubimenyesha Imana. Urayimenyesha ukayibwira ivyo ushaka, hama nayo umunsi izoshaka izobikora. Hari n'igihe uyisaba ikintu ubwo nyene ikagikora. Kubera iki? Kubera ko irabona vraiment iki kirakenewe uyu mwanya nyene agisabiyeko. N'ikindi gihe ivuga ati wait, kuko inyishu z'Imana ni hariho oya rindira kabisa. Iki kiganiro nshaka ko tugifatanya ubunye hari umuntu ariko arabumviriza amaze imyaka 10 asengera umugabo, gasanga yatanga gusengera umugabo afite imyaka 25 no musageze kuri 35. Rero ndashaka ko tubifatanya n'ibi bintu benshi bitiriye ngo n'ukwezi k'urukundo février, tugikoze no mu gihe ciza twinjiye muri kwa kwezi bitiriye ukwezi k'urukundo. Mbega d'abord mwage muremera Saint Valentin gene manje kurabana kimwe unyemere ndabisobanura uko ndabivyumva ndabitahura. Burya umuntu agenda aramenya ibintu bitandukanye bifadikanye nuko yiga. Burya ibintu byose tubamo ngaha mw'isi ni ikintu bita systeme, kandi umuntu wese asizeho systeme yose bifise icigamije icigomba gushikako. Rero kubaho muri iyo systeme irashobora guhitana umuntu kandi atazi kurikira muhitana, kuko iyo systeme hari icigamije. Twebwe kubizera nuko ukwezi kwa kabiri ariko ukwezi k'urukundo, amezi yose n'amezi y'urukundo. Hanyuma le 14 uwayisize harazi impamvu yayisizeho, uwayisize harazi icagamije, kandi nibaza ko warashobora kwebera avuga ati ndafise yahisite kuco nashatse gushikako. Nibaza ko atari ukwezi gutuma abantu bakundana cyane kurusha uko bakundana, nibaza ko atari itariki ituma abantu baba bizigirwa kurusha uko baba bizigirwa, ahubwo uretse par contre korerwamwo ibyaha byinshi binateye n'ubwoba. Naho bamwe dushobora gushama couverture ko tuba dukijijwe tukaziha impamvu, kuko rimwe na rimwe hari igihe abana b'abantu umwana w'umuntu ashatse ntiyobora impamvu, n'igihe n'intege nke ziwara ziha impamvu, no kunanirwa kwaraguha impamvu, mugabo nta mpamvu nimwe ihari yo kwemeza ngo hari impamvu yatumye nkora icaha. Bibiri ivuga ngo nta cabagerageje kirenze ico mushobora kwihanganira. Rero nibaza ko twe kubizera itariki y'urukundo 14. Oya mu bisanzwe urukundo ntigwatangujwe na Saint Valentin, imbere y'uko habaho urukundo rwamyeho, kandi urukundo ni Yesu.
Imana n'urukundo cyane. Rero urukundo rwatanguranye n'Imana ntirwatanguranye na Saint Valentin. Abantu baravyitiranya. Ntituzi impamvu uyu namba ari we Saint Valentin yavyitiriye umunsi w'urukundo. We don't know. Ntituzi reason behind. Ariko ico tuzi twebwe abizera Imana n'urukundo. Imisi yose turacelebra urukundo rwa Kristo muri twebwe. Ni nkoko imisi yose yo guhumeka kwacu jewe ndacelebra urukundo rwanje n'umushinga ntayo wanje. Igihe cyose mbyutse ndashimira Imana ko ndacamukunda, aracankunda, turacari kuri vision imwe. Kandi igihe cyose anyereka ko ankunda ntarindira iyo 14 naho yoba ro premier naho yoba ro 31 umwanya wose yiyumvira ati ndakeneye guhisha umugore, ndakeneye kuzanira kado umugore impuzu, ndashaka kumujana kumusohokana. Natwe tuvuye ngaha ahubwo tuza gucana. Okay, uravyumva? Urumva? Le 14 so umunsi w'abakundanye je sindawemera vraiment nka jewe fofu. Oya. Mugabo hari abantu bacavuga bati ni symbole nkuko bavuga bati kubera ikiza kuba symbole le 14 gusa. Kubera iki? Why? Maybe ni umunsi bashizeho kugira ngo bibutsanye basi kaka. Sinshatse kumucira mugabo nibaza ko nikijya natanguririye ko uwayishize harazi impamvu yayishize ko kandi arashobora kuyevariwa akavuga ati bugi ico nagamije nashobora kugishikako. Mugabo kuri twebwe bose ariko baraje ese turazi iyo mpamvu iri behind yiyo tariki n'uwayizanye kuko nta muntu numwe ashobora gushiraho buryo ubuzima. Navuze ko ubuzima bwose bwo mwese bufise system kandi urinze yestora system umuntu ashizeho system haba hari ikintu agamije gushika ko avyifatikishije iyo system yashizeho. Rero washizeho iyi system ya Saint Valentin arafite ico yaragamije kandi ariko arevera ashobora kuvuga ati narashoboye kugishikako. Ahubwo kuri twebwe abizera ni gute on en profite kugira ngo igihe nk'iki niba kihari tutaza kuvuga ibyo abandi bariko baravuga, tutaza kwerekana ibyo abandi ko barerekana, ariko hagati muri byo tukerekana ibyari bikwiye kuvuga, ibyari bikwiye gukorwa, ko bidakorwa uwo munsi gusa. Ahubwo urukundo dushaka mu bantu ni urukundo rw'imyaka yose. Uko bukeye ko bwije abantu bakagaragaza urukundo kuko hariho urukundo musanzwe ico ni urukundo urukundo rutanga amahoro, urukundo rutanga umwidegemvyo, urukundo rutanga ivyizigiro, urukundo ruzana ivyizigiro by'ejo haza, urukundo rusubiza abantu hamwe. Mugabo ni benshi nyuma ya 14 haza guhera hari amarira, haza guhera hari abirukanwa iwabo, haza guhera hari abantu ingo zabo zasambutse, haza guhera no kuvuga niba hari ikintu cabaye hanyuma inyuma y'iyo tariki canke inyuma y'ivyakozwe uwo munsi hagakurikira ivyago. No kuvuga behind ivyo bintu harimwo devil, harimwo mugwanizi. Kuko ico twizera nuko kubizera bari datishizwe nuko n'Imana yisizeho, nuko inyuma yaho hakurikira mpundu, hakurikira amashimwe, hakuri bitangaza, hakurikira utwumeza. Mugabo niba ari contraire y'ivyo inyuma hari ikindi kintu mugata ari Imana kabisa. Fofo hari ikintu ushaka kubaza se utukubakobwa burya nibaza ko niyo bibaye ibyo hanze bitari iby'Imana Jean atabwiye abantu usanga batabaye ubuzima bw'Imana babaye ko nyine bifuza Jean ugasanga wenyine arirongora mu byakora byose. Hari ikintu kenshi gikunda kuba ugasanga abakobwa kenshi le 14 ntibabaye basi maso ugasanga bagiye kurondera abakuza. Hari abantu bahurira nyine le 14 bakaja kubitana nyine bakaja kubita relation ngaho nyine. Hari n'abandi usanga babasamarira mbega niye impanuro w'abakobwa ko niho tugitangura Fevrier. Ubu hari benshi bashushe bariko bandira amashampanye ameze neza bazoshira mu mashurwe mu mafleur bashira abahungu bakundana cyangwa bazoshira abakobwa bakundana. Niye conseil ushobora guha? Ikintu ca mbere cyonyene bomenya sex ni minota mikeyi cyane kabisa. Ishobora kudetwiza ubuzima bwawe bwose ukazovyicuza gushika upfuye. Nakantu gakoreka umwanya isase. Yego. Uravyumva? Umwanya isase uza kugira plaisir y'iminota ingahe. Mugabo uzopfa ubuzima bwawe bwose. Rero bisigura ngo umuntu wese niyiyubare. Arazi icyo ashaka, arazi icyo Imana yamuremeye hano ku isi, arazi yari karaje. Bisigura ngo uri umukobwa ni wowe wo kwimenya ingene utegerezwa kwifata.
muri uwo mwanya hari abavyeyi babareka bakagenda canke abana bagatoroka akavuga ati nzorara ku mugenzi nzoja kwa tantine urumva tugiye muri ibi tufise sleepover urumva ntihabura utuntu bavuga mugabo nagira ndakubwire uko kuntu uri kurabibesha birashobora kukuvyarira ikintu hamwe wowe nyene uvuga ati sindonka naho ngica bavyumva ugasanga uragiye kudeturiza ubuzima bwawe bwose no kwicara hamwe ugatekana ibintu vy'umunsi umwe ntibikononera imyaka yawe yose n'ibintu biba umwanya muto y'ingo yose Valente ni na après midi babigendamo kuko tuba turi kubuza abandi baba bari ku ishure nta nikonji batanga bavyumva rero bisaba ko umuntu wese umukobwa agira ubwenge rero iyo utagize ubwenge mu bintu uri kurakora canke kuvyerekeye ubuzima bwawe birakwica rero bisaba ko umuntu wese yigengesera si umunsi wanyu muzobubayeho hari indi misi myinshi ivyo bita Saint Valentin bazokoma bariko barabiserebra si wo munsi wa nyuma hama kandi si wo munsi wo kurondera abatipe si wo munsi wo kurondera abakobwa kuko ushobora kugenda ngugiye muri boîte ugacuhura n'ikintu c'ikidemo kibaza ngo n'umukobwa utahanye mugiye kuryamana ugaca uvyara ivyana vya cakiyoka hama ugaca wibaza uravyumva yego canke wahura umviriza ndakubwire sex n'ahantu hambere haba transfer y'ama esprit yivyihuse nimba uyo muntu afise inyatsi ucujana inyatsi aho nyene nimba uyo muntu afise ubuzima bubi bwo gutaronka amafaranga canke bw'ubusambanyi kudakundwa kutagira iki vyose ugenda ubiyoye ubitwaye kuko iyo esprit iri muri we arayigutransfera none gashaho ivyo bintu vyose ubugiye kuyora uwo mwanya muto cane wari kuba uri muhira wari gufuma basi wicarana nawo muvukana basi uwo muntu ukamubwira ati twicaye ibintu bisanzwe mutera blague sivyo hama kandi gukunda ikigore cose gifise ikigabo cacu ikigabo cose gifise ikigore cacu kirazira kwihebura nturaba imyaka ngo yakujanye ucuja kurugwamwo utangure kubleminga abantu imana kwera iki ndetse ndabijamwo imana wihitiyemwo irakureka ego ikintu cyose winjiyemwo atari ubugombe bw'Imana utaganirije Imana irakureka apana rero guca umuntu warabigiyemwo wagiye muri ayo mafuti hama waravye ngo ufise 35 waravye ngo urumva ndakuze imyaka n'igiharuro Sara yavye ku myaka ingana 90 na je nagize mariage ya 29 bon sinari nkuze cyane mugana nari nkuze bon warugereranye nari ngeze mu bisanzwe muga muri iyo myaka bari batanguye kumbwira ngo vyaranse ibaze 29 narabuze ko yanagira nje muri 30 ahubwo nari 28 kuko umwana wa mbere nibuka ko namuvye ya 29 urumva rero ndakubwire imyaka n'igiharuro Imana nta kintu na kimwe naniwe hama kandi iyo 35 bishobora kuba ari Imana yakurindirije kugira ngo hari ibintu ishaka kukwigisha ishaka ko winjira muri ugo rugo ufise base ufise ibintu ugiye gukora bifadika canke naho hari ibintu vyo muri famille nk'abantu dusenga dukijijwe twita ugasangana ibintu vya karande rero bisaba ko ufuka mugasenga hamukamenyesha Imana ukamenya nico gihe canje Mana mfasha ugasenga Imana kugira ngo izane umuntu wawe ahari kugira ngo ikureho amobstacle yose ibintu vyatumye uyo muntu atakubona kuko hari ibintu usanga biri spirituel ugasanga vyarakuzibiye ni wowe nyene ntubizi swate waravyikwegeye swate ni karande hari ikintu wakoze gitumiye esprit igendana nawe canke ni karande yo mu miryango rero gihe cyose umukobwa ari karasenga canke umuhungu nabwira Imana ari karasenga watura uvuge ngo ibintu byose vya karande ndavyanse ku buzima bwanje jewe ukungana n'abana banje ndabafata ku mitwe imwe mu za karande z'umuryango ryango ibigwara ibyo kudashika ko kumigisha y'umuntu ibyo kutaroranirwa byose ndavyanse ndabisambura mbura hama Imana iri mu ijuru twumva irakora ico yisavye rero nawe
nawe nimba ari umukobwa ageze muri iyo myaka yatanguye kwihebura n'ahandi si ku bapfumu hari solution si muri boîte hari solution si kwita ku bahungu hari solution solution iri kumana vyonyene reka tugende kuri masezerano yereka mvuga cyane ku bakobwa ariko nibaza ko no ku bahungu antu uko biri kose nabonye akavideo mu gitondo ko umukobwa n'umugabo ariko batanga conseil baje regara 14 umukobwa yambwiye ati abantu tugende tubyatse hama umva bahejeje kubyatsa urumva sweet ni ya yindi nyene yereka nugusha hama umukobwa basha berekana garutse indikuze umungara muraba igitsure ivyo ni biki ngo je muryango wacu ngo nibatera inde ngo na papa ntatera inde uravyumva uwo n'umukobwa ariko ku bahungu ho byari bikwiye kugenda gute gomba ndagisobanure mu buryo bwimbitse cyane gose okay musanzwe mwisi y'impemu ico bita isezerano ribaho kuko hariho amaraso asesetse yego hama igihe cose hariho amaraso asesetse hariho impact bihejeje kuba bikorwa n'ababizi n'abazi ico bariko barakora hariho igihe abantu rero baprofita nakubwiye ngo systeme yose yihari uwayizanye abafise impamvu yayizanye abafise impamvu yayishizeho n'icagamije kugira ngo ashike ko biciye muri iyo systeme rero muri bimwe bibaho lo 14 hari abantu bayiprofita kugira ngo babere umunsi wo gutanga ibimazi kabise usanga umwana yaririnze yarizigamye mugabo uwo munsi wa 14 niwo munsi inyenyeri yiwinyazwe niwo munsi ubuntu bwiwe bugiye kuko wabikoze warazi arabizi ko impact ibaho nuko hategezwa guseseka amaraso ku bantu bakuze barumva ice ndiko ndavuga umuntu yaririnze yarizigamye mugabo uwo munsi kuko ari 14 ari umunsi bafise izina bawita donc 14 yabaye faiblesse ku gice c'abantu runaka bayemera mugabo iyo 14 hari abantu iza kugenda idetruije hari abantu iza kugenda yishe kuko antuka umugwanizi warazi kuna profit ibihe arazi kuna profit biriko birabaho niba avuga ati okay kuko reka nakubwiye nkuko madame yabivuze nuko hagati y'abantu bariko bararangura rapport sexuel hariho intimité isumba izindi intimité abantu bashaka kugiranira ari babiri uvuga uwo mwanya ni wo mwanya umuntu ushobora kumunyaga inyenyeri ushobora kumunyaga icari ushobora kumunyaga ikintu cose yiyumvira ko ari iciwe rero hariho abantu baza bafise intego baza aho bashaka gushika bazi ivyo bagomba gushikako kandi badashobora kubishikako batagize uko kunyaga ibintu by'abantu rero impact ya mbere umuntu atanga ni ukwemera amaraso ukayasesa ukayasesera umuntu utazi ukayasesera umuntu atanico mwavuganye ukasezera umuntu atanisezerano wamuhaye mugabo isezerano karikora mu butamenya ugatanga ivyawe mu butamenya rero hari abantu benshi inyuma ya 14 uretse ko ashobora no kudatwara inda wanashaka ashobora no kutagira izo zindi consequences abantu bibana mugabo mwisi imwe hari ikintu camaze kononekara rero ngomba kuvuga iki ndico gituma nta mpamvu nimwe yo kwihuta nta mpamvu nimwe yo gukora ibyo mutahora mukora umuntu murahuye lo 14 lo fait ko muhuye ikiganiro mukikoraniye kibateye kibinjije kuza gukora ivyaha ikiganiro mugiraniye kibinjije kuja kwemera urumva ushaka ko warabayeho kuvura muto gushika ku myaka 15 nta muntu umwe akuzi ubwambure bwawe nta muntu ntazi ivyawe mugabo lo fait ko yiswe iyo lo 14 kubera na generation y'abantu muri kumwe urumva kuri pre kure ku rubwambure bwawe kaburekera umuntu utazi nta sezerano mufitaniye nta mushobora kuba mufitezerano urabona ko nta mugambo uhari mugakumva ko wowe kwirekura wewe uvyita kumengana urukundo bwa mu yindi sense hari kimaze ugomba utanga utabizi rero numva ko icano hanura abantu nuko bugenda buhoro buhoro rero navuze nti kubizera igihe cyose turagiprofita ahubwo ona profit kugira ngo nibiyo taki hari abantu tubabwira ukuri abantu tubereke ko musanzwe tariki ya Saint Valentin tariki yemeza ko ari tariki y'urukundo reka nakwereke
abantu benshi ko basobanura iki kintu ca Saint Valentin berekana ngo uyu Valentin ngo urukundo yagize ku bantu mugabo turafise abavyeyi badukunze cyane bafise amatariki bapfiriye ko tutayaha agaciro cyane vraiment turafise abacu murazi ko intambara zagiye ziba muri ibi bihugu vyacu warashobora kubona umuvyeyi akavuga ati umugore wanje bagomba bamwice abana banje bagomba babice reka jewe ngende kandi bigahera apfuye mwebwe mubaye bazima uyo yarashesha amaraso kugira ngo mwebwe mubeho mugabo uwo muntu ntumwibuka niteke iyo ntuye agaciro muga Saint Valentin utazi niyari utazi n'ivyiwe utazi n'impamvu ukumva umenga iyo tariki n'igitangaza kubera ikutoserebra ahubwo uwo muntu wa vrai uzi vuga ati niba hari urukundo papa yarankunze niba hari urukundo mama yarankunze niba hari urukundo umugabo wanje warankunze ko hari abagabo bapfuye kugira ngo abagore babo bashore kwavansa hari abagore bapfuye kugira ngo abagabo babo bashore kwavansa nibaza ko tureke kushira ibintu mu mwemo bitanabaho ngo duha agaciro ivyo tutari kwiye guha agaciro hari abantu twagendanye nabo hari abantu twakorakoye tubizi ko batweretse urukundo gukuri tubizi ko hariho amasacrifice batanze kugira ngo tugire urabizi so wawe nahatakiriho mama wawe nahatakiriho yarahevye kurya yarahevye kugura impuzu nziza yarahevye kubaka inzu nziza kugira ngo wewe wige kugeza naho ubwo kunatigeze yifata neza byanamuteye n'ingwara iyo ngwara yatumye aza gupfa kuko ari abantu benshi no munsi bikorera abantu benshi bagoye amavese n'abantu bakuze kandi izo avese dizanwa n'iki n'ivyumviro kwiyumvira abana banje bazobaho gute abana banje bazotera imbere gute abana banje bazishikira gute kandi uravye igice kinini c'abavyeyi bagwaye ntibagwaye kuko ari bo bategezwa kugwara ni urukundo bakunda babo urukundo bakunda bavuyemo kugeza hashika ahantu abona ko agiye gupfa mugabo uwo muntu umenga nta gaciro afise kuri wowe urupfu rwiwe ntaco rukubwiye mugabo uri kuha agaciro uyu muntu yitwa Saint Valentin ntuzi n'ibyiwe ukumva umenga Saint Valentin ni gitangaza ni urukundo rusumba izindi nkondo cyane nayo rukundo tuzi n'urukundo kumwami Yesu n'abantu bagize ico bamara mu buzima bwacu tuvuma duserebra bo tuzi mugabo kaguserebra ikintu tutazi nico natangwe mvuga ni wasizo system arazici yashatse kugamiza nico ashaka gushikako kandi umuntu ashobora gushiraho mu sanze wa historia system avuga ati iyi system ndayisizeho mugabo muri system bivaye nico ashaka gushika amaraso yose azoseseka muri system azuba ari karubaka inyenyeri yanje mwebise mukanabikora washikanya mu mungu na mu mukobwa mukabikora mutabizi mukavuga ugasanga ayo maraso yose ariko yaseseka kuri iyo tariki hari ikindi kintu kiko kirashigwa hejuru mwebwe mutabizi ndize kabisa ufite ikintu nongeye ko kuri iki kintu ikintu cyo gusesa amaraso ni ikintu abantu maybe bafata banegija ugasanga uno munsi avuga ati uno munsi ari bukene hari nibi mfise karande sinja ku mugabo ugasanga bya bintu mfise reka ndaguciremo gato ndakubwira ikintu kimwe busanzwe impact y'umugabo n'umugore ya mbere no kuba warizigamye hanyuma ikimanzi cya mbere kibaho hagati y'umugore n'amaraso niba amaraso adasesetse hari ahandi wamaze kuyasesa kabisa donc no kuvuga ngo uno munsi hari abantu babayeho ubuzima bo nyine ubwabo bikwegeye Imana yo nyine ubwayo iravuga ujya muntu ugira ngo ndamucungure fo konsesa amaraso kuko urazi ko na Adamu na Eva mu itongo rya Edeni kugira ngo bakire Imana yarinze gusesa amaraso ndavuga ati rero kuko mbona umuntu ntiyakwiye guseseka amaraso y'igikoko reka aseseka amaraso ya jewe kugira ngo mpagaciro uyu muntu ashapfu hariho ari sezerano ry'abantu babiri hari amasezerano tugira mu rusengero hari amasezerano tugira mu ikomine ego n'amasezerano y'amasystem mugaye sezerano ryo mu isimwe mu n'iryo nakubwiye nafashijwe bivuze ngo Jean kuje kuntu wavuze hariyo terimo wakoresheje kwigabo cyose gifise igabo cacu n'igabo cyose gifise igabo cacu mbega nta bantu batazoshaka muri iryo sezerano kubera ko byabavuyeko bien sûr urasanga wewe yama yizerera ko ari igabo gifise igabo cacu ugasanga bya bintu vyiwe byategezwa kuba ivyiwe yabisize hari inyuma none uyu munsi ntidufise abantu bakuze batigeze baja mu ngo cyane turabafise kandi ni benshi kandi hariho n'abari inosa atakintu na kimwe bakoze kugira ngo ntibashikire muri urwo rugo ariko ugasanga hariho ibintu vyabaye mu mafamiye vyagiye birabakwegera yego rero umuvyeyi wese ariyubara
yiyubara kuva mu buto bwiwe kubera ko yiyubarira abazomukomokako nubayeho kubw'iwawe ubaho kubw'abazogukomokako wewe uvuga ngo hari ibintu bitakuba ko bikazuba kuri bien sûr amasezerano ugira canke ibikorwa vyawe ugira bizoba kuba gukomokako rero bisigura ngo kuva utanguye kumenya ubwenge tangura guplanifia ubuzima bwawe ingene ushaka kubaho bitandukanye nuko abandi bariko barabaho ukiyumvira bitandukanye nuko abandi biyumvira ukareka guhurumbira ivyo abandi bariko barahurumbira kubera ko mviriza ndakubwire abavyeyi bashikiwe n'ibibazo nibo babizi kurusha abana bariko bararuka uno munsi abashikiwe n'ico kibazo nibo bazi igikomere cabyo bakunda kuvuga mu kirundi ngo inda uyibaza uwayirayeko kubera ko urasanga ubuzima wabayeho uri inkumi uragukurikiye mu rugo ama mistake wakoze uyabonye no ku bana bawe biragutera intuntu ukutumvira umuvyeyi wawe wakoze urabibonye ku bana bawe ugaca niho ugenda kwibuka ati bwawe ndi mama naramuruhije none oriyo kwibuka mwaba waramuruhije nawe ufise abakurusha niwo bitegura uno munsi bitegura uno munsi ego hariho uwo vyamaze gushikira nta numwe agukondana imana n'urukundo imana n'umunyembabazi kandi iraharira ntishobora kukwima umugabo kubera ama mistake wakoze oya imana ni nyembabazi kintu kubera ko wakoze mistake mugabe igihe witahuye ukamenya ko wakoze mistake irakwakira irakubabarira hama ikaguha ivyiza utari witeze rero bisigura ngo umuntu wese niwe yiyizi cyane cyane kandi umukobwa umuhungu ntazotwara inda niwe uyitwara ntazoja kumbugita niwe uja kumbugita ugira amasikatrice ku mubiri urababara n'igise urababazwa na cesarienne ugaca ubabazwa no kuguma uhetse umwana byinshi biratakara kuko bya bintu wategezwa niwe uheba ishuri umuhungu ntaheba ishuri arabandanya uri biga muri ya mashure hari ikiringo urindira ukarindira ko ukarara wicaye umwana ararumatwa ibintu ugiye mutabiplanifi uragira ikibazo igengesere kuko ntuzovuge ngo inayitwaye pa mistake you knew what you were doing urabizi ko ibi ni wabikora uratwarinda ego hariho abantu imana igirira ubuntu nukuri kubera ko imana n'urukundo ubundi baratumana nigihaniraho ariko bukebuke urabona consequence ibikorwa vyawe nukuri ikindi naco nokongera ko ndashaka kugira ngo ntihagire abantu baca biyakiza bumve ko umenga vyaraheze dufise imana nye n'imbabazi kandi hariho amaraso yasesetse asumba yandi maraso yose n'amaraso y'umwami Yesu uyizeye arakira Yesu agakiza kiwe ntigafatanye n'impwemu gusa Yesu yakijije impwemu akizimisha akiza n'imibiri Bibiliya ivuga ngo ni mukure mu kwera no mu gukunda Imana no mu kumenya ubugombe bw'Imana kugira ngo muri uko gukura wazasange impemu zanyu zikuze ubugingo bwanyu bukuze n'imibiri yanyu ikuze itagira gasembwa uvuga ico haraho yakijije yarakijije impemu zacu yarakijije imishaha yacu yarakijije n'imibiri yacu kuko hariho ahantu Imana itujana igihe Yesu agaruka azogaruka azasange hari urugezo runaka abantu bose bariko yari yifuza ko rega Imana ntipfuza ko dufatura abatindi ntipfuza ko dufata co tuvuyemo icari yaje gukiza yaje kuduha ubuzima kandi ubuzima busakutse ariko atari ubuzima nuko abantu bariko bashaka kenshi gusanga bakora ku ikoti imwe abantu barumva ko barashaka gutera imbere mu buryo bugaragara mu buryo bw'umurindo nk'imodoka ndo nk'inzu ndo nk'ikintu runaka mugabo ko dushaka iterambere ryo mu buryo bw'umubiri yari ryo terambere twari dukwiye kwipfuza no mu buryo bw'impwemu umuntu avuga ati ndagomba kuva mu bwiza nja mu bundi ndagomba gutahura Imana mva kuri urugezo nja kurundi rugezo uko wumva ushaka gutera imbere mu buryo bw'umubiri ariko kandi wumva ko ushaka gutera imbere no mu kumenya Imana no guhishurirwa ubwiza bw'Imana rero uri kuranyumviriza no mushusha avuga ati ebana pastor ajije kuduca intege pastor ajije kutwereka ko bitagishoboka oya haracariho ivyizigiro mbere y'Imana
Yesu avuga ngo nimuze kuri je abarusha n'abaremerewe ndabaruhura. Ushobora kuba ibi byose twavuze uvuga uti naramaze gukora igafe, peu importe birivuga ngo naho ibyaha byanyu byo tukura tukutuku amaraso yacu yewe arashobora kugenza bagaruka. Yes, ikintu cyo nyine kidashobora gukira ni satani, ariko umuntu wese ugeze rwose ariko agihumeka haracariho ibyizigiro byo gukira. N'uyu munsi Yesu aracateza ibiganza kugira ngo agirire neza abantu. Hama ikindi naco hariho abantu baba mu bintu batabizi. Murabizi ko hariho kazi ziriko zirabaho muri iki gihe usanga ari kazi babaje, aho usanga urabona turi mu gihe umenga aho abantu binjira muri liberté y'icyaha, liberté yo gukora ibyaha, kandi ugasanga iyo liberté yo gukora ibyaha ijana abantu yaba abakuru n'abato bose binjira mu byaha batabizi. Aho umwana ashobora kuba hatabizi akiyumvira ngo asohokanye n'umuntu, ashobora kuba uwo muri famiye, ashobora no kuba n'uwo mu nzu yiwe bagasohokana, mugabo umwana bakamuboreza, umwana akaza kwisanga ibara ryaguye atazi ikintu na kimwe cabaye. Hanyuma kubera ibi bintu by'iterambere abantu bashaka baraja no kuraguza kugeza aho usanga abapfumu bakubwira ati bwana uburyo utegezwa kuryamana na so, bwana uburyo ushobora kuryamana na nyoko, umwana kereka urukundo se canke nyina akamujana akamuboreza, ntaza kumenya ko ivyo byabaye. Mugabo ugasanga hariho umuvumo winjiye mu miryango abantu batigeze bamenya ryari byabaye, kuko abantu bafise bidi bashaka gutunga, bashaka gutera imbere. Imenga n'uwozana akababwira ati satani ngujya ni wabatuma muri bo bikora kugira ngo bashike kuvyo bashaka, kandi ivyo ntibiri hanze mu gipagani, mu basenga biriyo. Kuko urumva iyo success, iryo terambere abasenga n'abadasenga bose barabishaka, bashaka gushika kure, bashaka kubona success, kugeza aho abantu basanga bariko barakora n'ibizira. Uno munsi usanga umuvyeyi ashobora kuryamana n'umwana wiwe, aho umwana ashobora gukora ibya ntagire isoni zo kumva ko yoboreza se canke nyina kugira ngo ahamure ashike kuvyo ashaka. Mugana agomba kubwira ngo Yesu ibyo byose dushaka arashobora kubiduha. Bibiri ivuga ngo niwe mwene ifeza n'izahabu, ibindi byose abantu bashobora gutanga barabitanga, mugabo bifise igihe. Mugabo ngo banabwire ngo ikintu cyose umugwaniza guha gifise inkurikizi, ntazoguha ikintu ataguhaye condition runaka. Ashobora kubwira ati ego uratunga mugabo utegeza kuzura ryamana n'abana, ego uratunga mugabo ijoro ryose uzokwamurara mu kaburi, ego uratunga mugabo ntuzokwigera uba mu nzu wiyubakiye, uzokwa mupanzi ukubaka amazu akakwira igisagara mugabo udashobora kuba mu nzu nimwe. Akavuga ati ego ndaguha ivyo ushaka mugabo utegeza kwamubonana n'umuntu mugirangura amabanga y'inyuma. Uravyo bisho nashatse kuvuga wagitahuye, kuko ari abantu no munsi batavutse araba homosexuel mugabo babitewe n'uburyo hahamuka ryo gushaka gushika ku bintu runaka. Hanyuma urabizi ko ni waza gupropose umuntu ntaza kukwemera ko ivyo bintu bikora, bakaca binjira mu kuboreza umwana canke umuntu akuza kisanga byarabaye nta yindi shwa gifise, avuga ati nta ko ninde bugirire kambeho kunyene. Hari abisanze muri izo condition mugabo byose byatanguranye niri hahamuka y'abantu menga ico basabwa cyose kugira ngo batire imbere bogikora. Ariko nagomba kugira ngo dushire ibirenge hasi. Uyu Yesu twizeye arashoboye gukiza ubuzima bw'umuntu, ashobora gukiza impwemu y'umuntu, ashobora gukiza umushaho w'umuntu, ashobora gukiza ubuzima bw'umuntu, arashobora kugutungisha, arashobora kugushitsa ku iterambere kandi atabyaha ukora. Gusa ikintu kimwe nkuko nabivuze, izere umwami Yesu ariko kandi wizere n'inzira ziwe. Jewe nagira umva sinumva ko ibintu twavuga na Paul Mombo, ndashaka ko tuze tugire iyindi sujet kuko ni sujet ndende, kuko no munsi urabye ivyo bintu nyene bitira urukundo byaramaze kubidiaboliza kabisa. Ugasanga Jean umuhungu aravuga ati je sinomutwara ntumvise ingene ameze, ugasanga umukobwa ntagize ibi n'ibi ntiyobona ko ndamukunda, ugasanga ubuzima kandi ugasanga baranakijijwe n'abantu bo mwishengero, niba nyene pasteur niba nyene muri kumwe mwishengero, ugasanga byaramaze kuba ubuzima. Je nemera ko yose je muzonyemerera mu bisanzwe ivyo nyene uvuze. Hariho ababikora kubera ko bafise uburorero bw'abantu babitangiye imbere, babonye babikora kandi ari abakozi b'Imana. Ugasanga n'umwana yabibonye kuri se, umwana yabibonye kuri pastor, umwana yabibonye ku mukuru wa korali, ugasanga n'abapastori nyene
ni mu bakobwa arongoye rero bigaca bituma uwo mwana yiyumvira ati petetre niko urukundo rumeze biri easy n'ibintu ugasanga n'abana bari inosa ntibazi nuko ari bibi bariko barakora ego arazi ko ndabikora ninyegeje mugabo ngira si bibi ko ndabikora no dukunda cyangwa akavuga ati jewe hako ndamutakaza reka nemere turyamane kubera ko wirunze nk'uyo muhungu wamukunze uramwirunda ugasanga we nta n'umutima gufise ko sha ashaka ico nyene muryamana agaca yigira no mu bandi akagenda gashanga zize hanze avuga ati kajya ndakeneye ubunyenda ndakaronka tugeze mu gihe iyi 2025 umuntu wese nashireho isezerano n'Imana avuga ati jewe sishobora guheba Yesu kubera umuhungu kabisa sishobora guheba Yesu kubera umukobwa bavyumva umuntu niyampeba Imana izoba inkuriyeho iyarara ego ntunaririre umuhungu aguhevye ntunaririre umukobwa aguhevye hari impamvu Imana imukuye mu buzima bwawe kumbure mwobana akaba ari wazogushira mu isanduku kumbure mwobana ukisanga usigaye uri inyererezi mwibarabara ugenda nk'umusazi kubera ko warongoye uwo mukobwa cyangwa warongowe n'uwo muhungu ukisanga usigaye wambara ivyatsi mwibarabara kumbura arakurongoye cyangwa uramurongoye ukisanga ikintu cyose ukoze ko nta mugisha kigira umviriza ndakubwira urugo ni ikintu abantu bafatira mu mubiri gusa ariko ni kimwe kabisa ushobora kurongora umukobwa iwabo bafise amafaranga menshi ngo urongoye umwana wo mu giti ukisanga uri zero wizeye amafaranga yasobukwe nta nima guhaye wanashimuye umwana uramurongoye nta n'umugisha kuzaniye mu rugo avyumva gukwegeye ibara ugenda uninyegeza bagomba kukukuraho kubera iki wagiye gufata umwana w'abandi uja kumwononera mu tuzu twa hariya usanga abandi bibera wese ivyo yamenyereye ugasanga nta mugisha ubigiyemo umvize ndakubwira Satani arakorera muri ico kintu ego coco arakorera muri ico kintu kandi yagufashe aragukubita sawa sawa abwa mbere akwigira umukunzi ntazogukunda eternellement arafise icagamije arafise intego yiwe agamije ariko Imana yacu intego ifise n'urukundo kabisa n'imbabazi nuko tugirira neza tuzobivugana ko uzodutumira sewe nizere ko fois nzobatumira ko tuganire kuri iyo sujet c'est utuyaba jeune fille ubu c'est jeune fille na ma relation no monsi igene babanye n'abakuzi nukuri reka ndabashimire cyane merci uko nitwo bivuga ngo tubimare terima numvisa ari sujet ndende iri mu bibazo byinshi kuburyo tuyivuza ubunye tuhava dusanga tubibagije imwe twabwira ubwa mbere kandangize mvuga aka kantu birivuga ngo nkunda bankunda kandi abandi budahumeka bazombona ndagasobanure mu buryo wewe ndagukunda kandi niyo ndamukunda mugabo mwese sindabakunda cyo kimwe ariho unywanye nanje bivanye n'ibyo tumariraniye bivanye n'ubusabane dufitanye ijambo Yesu avuze Yesu nivyo arakunda abantu bose ariko yarongeye ati nivyo ndabakunda mugabo nkunda bankunda kandi abandondera udahumeka bazombona nuvuga ari urundi rukundo rurengeye ubwo rwa bose rufatanye no kurondera Imana hanyuma reka nakubwire twebwe tufije rw'intama abantu ntitubereke Imana ntitubereke twebwe kuko igituma reka ndakwereke igituma hariho ivyo nkora ku buzima bwiwe igituma hariho amasacrifice nshobora gutanga kubwiwe afatanye n'urukundo ndamukunda si kubera ntagerageza uko abandi bageragezwa si kubera ntabona ibyo abandi bariko barabona mugabo igituma ntashobora gukora ibyo abandi bariko barakora bifatanye n'urukundo ndamukunda rero abantu nibigishwa Imana bakamenya gukunda Imana hariho amasacrifice bazotanga kubw'Imana avuga ati ndavye uko nkunda Imana n'ibyo Imana yakoze mu buzima bwanjye hari ibintu ntashobora gukora si kibazo c'uko ari pastor yabimbwiye si kibazo c'uko chef wa korale yabinsabye sikibazo c'uko ari naka pempo turugezo gose ariko yansabye ibi bintu nicari kuri jewe mugabo bivanye n'ico nzimana iri ku buzima bwanje nemera gufa hako je nkori rero fuko abantu bashikaho ahantu bavuga ati hako nkori ibimfuma mfa hako nkori ibimfuma mfa mugabo ntushika ahantu ukora ibintu kubera iterabwoba n'ibindi twubase mu mitima yacu ariko dushike kuri urwo rugezo aho Imana iturutira ukumva ko jewe nivyo ndabizi kwa nkunda muga kumva kurugeza kundi Imana ruri hejuru ko ja nkunda akumwumva ko ndakunda mukunda nivyo kandi bisense muga kumva ko Imana iri hejuru nkumva ko
Imana niba yambwiye ati iki kintu ntugikore nahari sheri nahankunda nahanyitwararika mugabo iki kintu namwe sheri no kinose imwe mu yanje ntiracumva imwe mu yanje nticumva dushike kurugorgezaho abantu badakoresha ibyaha n'amasituation bari barimo ahubwo bari pempoti ibyaha bashobora guca hagati muri ivyo mugabo bakabirengana kubw'urukundo bakunda Imana nta kindi norenza kuri ivyo cenge ndabashimira murakoze cyane la prochaine fois kaje nsanze nzobatumira kenshi gashobotse ubu mwaka na cyane kugira ngo hatagira abantu bapfira mu kutamenya jambo ry'Imana rivuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya reka abantu ntibazerebe bishwe no kutamenya muzoze tubagaburire basi muze murabagaburira jewe ndemeye kuba abantu badukurikirana muze muradukurikira kugira ngo mufungure ababagaburira nabo ngabo barahari murakoze cyane asante cyane murakoze kwigora neze ko na prochaine fois muzokwigora kandi wakoze bye ciao